Jabura. Twaje muri no ntara nziza ya Karusi, twaje mu rutonde rw'ingendo nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yadushize ko ku buri wa gatandatu indongozi nkuru mu gihugu zitegerezwa kugenda mu ntara zitandukanye kwifatanya nabo mu bikorwa by'iterambere rusange. Naha rero no munsi jewe nagira ubuntu bwo kuza mu ntara nziza, intara ya Karusi, intara biboneka kwiri ku murindi w'iterambere. None rero abanyagihugu b'Ikarusi, ndongozi b'intara ya Karusi, mwese ndabasabe mwikomera amashyi menshi cyane. Nivyo buramatari yabivuze twabasanze ku kivi, kandi uko nabonye abenegihugu b'Ikarusi nabonye ko bitandukanye kumbure naho maze iminsi nca. Iki gikorwa muri ko murarangura gifatanye n'ibindi bikorwa byinshi muri ko murarangura, ni igikorwa c'iteka. Iyi stade muri ko murubaka ni si stade y'abanyakarusi, ni stade y'igihugu cyose, ni stade y'abarundi bose. Nico gituma afatiye ku byo buramatari avuze, ibikorwa by'iterambere rusange si ibikorwa by'umuntu, si ibikorwa bya buramatari, si ibikorwa bya mustanteri, si ibikorwa by'umugambi uri ku butegetsi, ni ibikorwa by'abarundi bose. Ndetse n'abanyamahanga baba ngaha ibuhiga ngaha Ikarusi bategerezwa kuza mu bikorwa rusange, kuko iyi stade ejo niyuzura aha hazobera inkino mpuzamakungu, hazobera ibikorwa by'ibikorane, hazobera imirimo inyuranye itavangura imigambwe, imirimo itasaba ngo uri mu mugambwe kanaka, imirimo idasaba ngo uvuka Ikarusi, maze rero iterambere ribe ryiganje ngaha. Nico gituma buri wa gatandatu abamwe boza mu bikorwa nk'ibi, abandi nabo ngo bigumire mu mazu baryamye bagona. Abo bagoma mu mazu nabagomba gusubiza inyuma igihugu, bikubita agashire rero baze bifatanya n'abandi. Ibi rero bene gihugu ndongozi biriko bishoboka kubera igihugu cyacu Burundi kitekanye, kubera dufise amahoro n'umutekano. Aya mahoro rero murazi ko yaharaniwe, tuyabungabunge
ibi bishoboka kubera abenegihugu bose mu butandukanye bwabo bafatanye mu nda bakaza gukorera hamwe kugira intara itera imbere. Ibintu by'amacakubiri, ibi by'imigambwe, ibi n'ibintazi byatuzingamitse byohagarara maze tukabandanya dutekanye tuja ku muri w'iterambere. Nahantu inkoho ibiri kwiravuga ngo abantu nabo bavyine bariko baterura beto. Nahantu haba ata umutekano hari ngo abantu bazindukire ngaha bakore bamerewe neza. Nico gituma mutegerezwa gufatana mu nda. Tugiye kuja mu bihe vya vuba vy'amatora. Ibihe vy'amatora mu misi yahera twarabona abenegihugu bahagarika umutima. Mugabo nibaza ko bwari Karusi, nibaza ko ngaha mu Burundi amatora tuzatwayamenyereye. Amatora novuga ko ni akanya keza ko kuruhurira indongozi zimwe zimwe kugira ngo abandi babandanye. Nukuvuga ko utora uwuza kugufasha muri bya bikorwa vyiza vy'iterambere. Ntihakagira umuntu rero ahagarika umutima, ntihakagira umuntu aja mu biribi na biriya, ntihakagira n'umunyapolitike yitwaza amatora kugira ngo asubize inyuma ivyo tugezemwo. None rero Banyakarusi mubandanye kuri uyu murindi, mubandanye mwitabira ibikorwa, mubandanye koko muba abambere nk'uko tumaze imisi tubibona. Turabakeje rero Mwanyakarusi, turabakeje kuko twarabibonye mu gisata c'indero ko mwiteye agateka, muritera agateka mu ntara, muritera n'agateka mu makomine agize intara, mwikomera amashimwe cyane. Ivyiza ntawe utobivuga. Mubandanye no mu bindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu. Ngaho Karusi mu gisata c'ubutungane muba bambere batanga akarorero mu gihugu kuri ngeso mbi tuguma twumva ijanye no kudatunganiriza neza bene gihugu no kurya ibiturire. Ngaho Karusi mubawe abambere mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Mugira Imana ngaho Karusi twese iyo turi tubahanze amaso kuko Karusi nimwe mufise amatongo manini kandi amera. Aya matongo mufise meza burya twebwe natwe aho duherereye turayifuza tukayabona. Muyavyaza umusaruro. Mugoro no muri ngaha murabona ko imvura iriko iraganagana. Wegere umwene gihugu kugira ngo urabe mbega kuri iki gice cy'uburimyi ca mbere saison A ibisabwa byose birakwiye. Mwebwe mujejwe intwaro murabe mbega ibisabwa byose kugira umwene gihugu arime yimbure birakwiye, kuko urashobora kurima ugatugira ingorane y'umwavu, urashobora kurima ukagira ingorane ya agoronome yateguye imbuto nziza zijanye naho gira urime. Urashobora kurima kubera kutamenya ugasanga wacerewe gutera. Banyakarusi mwese muhagurukire rimwe mere kwa bicejwe kugira ngo murime mwimbure ndetse muzogaburire n'izindi ntara. Ikindi nugaruka ko n'ikinyere c'indero nimucereho mwicacara. Urashobora kuba uwa mbere mu mwaka ugatura uwa nyuma. Iki kibanza mwarose mukibungabunge ntimurekure maze izindi ntara zize zibakurikira kugira ngo Abanyakarusi abana b'Ikarusi bazobe abana bazi ubwenge. Mubandanye murabire ako kacete mwakoresheje kugira ngo ibi mwarose ntibisubire inyuma. Rero turabakengurukiye cyane. Ikindi nababwira no kuraba murabona uno munsi umurindi turiko ni umurindi w'iterambere. Turiko twifuza ko mu minsi iza mu myaka ya vuba ibihangiro igihugu cihaye cyo muri 2040 turi igihugu kigaba kikigaburira na 60 tukaba igihugu giteye imbere. Ivyo rero biragwanirwa. Ivyo rero bisaba ubuhinga, bisaba ko ata muntu undi numwe, ata Munyakarusi numwe yikuramwo kugira tuje mu bihugu biteye imbere. Nuko twese duhaguruka tugakora, ntihakagira abaja ku kivi abandi bavyokere mu bubare baja kurondera iyo gwahiye, ntihakagira abaja ku kivi abandi nabandi bazinduke kuragoza baja mu bapfumu bata umwanya.
n'akagira baja ku kivi abandi nabo baje gusambura ingo z'abarundi. No kuvuga yuko dutegerezwa kumva wewe mwene gihugu w'Ikarusi uti mbega tukamenya ingene twirimbura, tukamenya ingene twirimbura. Wewe ntushobora kumara indwi, uno munsi turi kuwa gatandatu turasozereye iyi ndwi turangije, ejo no ku munsi w'Imana, ejo ku munsi w'Imana ejo uvuye gusenga imisa ya mbere uriha amasaha abiri wicare wirimbure uti mbega muri ino ndwi iheze jewe mu rugo iwanje noba nakoze iki, noba ninjije iki, mbega ca kivi ko gisaba gusizwa canke gukangazwa kugira tuzotera ibigori, ivyo bintu narabitunganije. Mbega hamwe narima ko mfise inyabarega y'amase yoba yarashitse mw'itongo, mbega umwana kwejo utaza kw'ishuri naripanze neza kugira ngo atangurane udukaye dukwiye n'ibikoresho vy'ishuri, wewe ukamara indwi ugasubira gutangura iyindi utarimbuye yaheze, ejo zizoba zibiri zitatu mu nyuma bigucange usanga uri gukora mu kajagari. Uzotera imbere rero utarimbura ivyo mu rugo iwawe, kuko iterambere ry'Uburundi rihera mu muryango. Wewe ntuzotuma igihugu gitera imbere urarura kereka n'umugore, ntuzotera imbere mwimbura mugatamo bimarira ku isoko, umugore agatwara mu gitenge nawe ugatwara mu ikoti, bica biyangara. Hariho rero ibintu bitegereza kuva mu nzira kugira ngo utere imbere. Ikindi ntushobora gutera imbere udafise amafaranga mu mufuko nyir'icubahiro aduhimiriza. Ano nayo kuyaronka no kubera iki? Nuko n'imiburiburi buri muhana mwoba mufise inkwavu 5, inkoko 2, bishobotse batera imbere hakaboneka ingurube, inka n'intama, impene. Mugabo ukaza kurima, mugabo ufise n'agatungwa mu rugo. Kugira umwana abuze ikaramu ushora irigi umugurira ikaramu. Wewe ufise itongo ntubone kurima gusa, shiraho igitungwa kiguha amase. Iryo niryo terambere. Ahasigaye ibindi ngaye Karusi ndabona ko nkuko Buramatari yabivuze, mubabwira rimwe mukumva 5, ivyo turabibona, mugabo mubandanye mugumya uwo murindi. Ngaha rero turabona ko muri ko kintu kidasanzwe, kandi twabibonye natwe tugiye amaboko ngira ngo sinze kingene bizaba bimeze, kandi turabishimye turabikengurutse. Nico gituma rero mubandanya mukomeza ubu, mubandanya mugamburukira cyane cyane aba batwara. Buramatari mu mwubahe mu mugamburukire, yabimbiye ko mu mugamburukire. Mr. hariya mu mugamburukire, aba mubone babari imbere indongozi mwahawe n'Imana. Nimukaje mu matego haraho duca hamwe hamwe ugasanga babonye Buramatari, hari undi Buramatari ari hari ari paripanga kugira ngo kubitekerera. Ivyo bintu ngaye Karusi ntibitavuga. Uja mutegesi mwahawe icajejwe cyose kuri kwishebyo zone Mr. umukuru w'umutumba, ijya manda yaronse nimuyubahirize kuko yayihawe na mwebwe ayihabwa n'Imana. Ejo ni yahabwa nawe uzoshikirwa, mugabo nta mahasabaho abiri mu butegetsi. Murabizi hagiye kwa mahasa acaba ingorane, nicyo gituma mubashigikira, mubahanure, mubashigikiza ibikorwa, nabo bababera abavyeyi. Umukuru w'umutumba nuko yita umukuru w'umutumba ngo urare utazi canke mu gitondo ingeni wawe haramutse, hama muzibire mucungere inkozi z'ikibi iyo zoturuka hose kugira ngo zidusubize inyuma. Icanyuma rero duca henshi kandi benshi baba bari ku mashanje nk'uko haraho rero batubwira nk'ijambo Mr. yavuze twaryumvise, mugabo ico nshima nuko no munsi jewe ndi umunyamuramvya mugejo mwese tuzoba turi kumwe mu ntara nziza ya Gitega. Iyi stade rero turayisangiye, ari Karusi zishakimwe n'ahandi. Iyi stade ni gwanje ni gwanyu, nicyo gituma nasize ko amaboko, mugabo kubera aho duca ari henshi, mugabo nkabashimira mbona ingene muri ko murakora, nta kundi muzogashima uko kari. Tuzovugana na Buramatari ndabemereye umuriyoni wo guhemba abafundi kumbure bazoza baregeranya ibikorwa ngaho. Ahasigaye mukomere ku kivi, mubandanye turi kumwe twese, birashoboka mubungabunza amahoro n'umutekano.
mukunga ubumwe mukabandanya mugamburukira abategetsi mugakunda ibikorwa nta nkeka intara yacu ya Karusi nta nkeka igihugu cacu kidatera imbere. Murakoze, Imana ibahezagiye.